Numunezero udasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwe ikaze muri kino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psikologe nkuko byamanje ndabatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube. Akaba ari na jewe nabibashikiriza ngira ngo benshi muzamwamaze kumenya na rino jwi. Iri jwi mwumva rero ni rya psikologe. Muti mbega uyu munsi psikologe waduteguriye iki? Uyu munsi nabateguriye amateka avugwa mu gihugu c'u Burundi. No kuvuga igihugu c'u Burundi ni byiza yuko utumenya igihugu c'u Burundi kuko runo rubuga rwacu hariho abatazi igihugu c'u Burundi, hariho n'abarundi batazi neza na neza igihugu c'u Burundi ukuntu gihagaze. No kuvuga igihugu c'u Burundi cahora gifise intara 18 ariko uyu munsi kikaba gifise intara zitanu. Ngira ngo mu kiganiro giheruka twarakoze ikiganiro kivuga ku ntara Nshasha, intara zagutse zigize igihugu c'u Burundi, ariko uyu munsi ngomba ndababwire Communes asanzwe ari muri izo ntara zitanu zagutse. Ukaba ari rya mbere ubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze muri buno bwami bwa Pisco Entertainment and Media mu kugira subscribe kugira ngo ushike mu muryango, ushike mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Ukaba umaze kugira subscribe utarafyonda ukazogera naho fyonda ukazogera, urabona ahantu handitse all canke tout, uhafyondeko uzoba uhejeje kwinjira mu muryango wagutse. Usabwe no kugira like kugira ngo uzohore ubona ibiganiro biciye kuri runo rubuga rwacu bitakugoye. Uraza no kudushirira agakomantere ngaho muri comment utubwire ukuntu ikiganiro wacumvise. Uraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka, nabo bamenye Uburundi bw'uno munsi mu mwaka wa 2025 ukuntu bwifashe. Reka tumire amateka gatoya, turaje tuce tubabwira mwidonido Communes ari mu gihugu c'u Burundi uyu munsi ari mu ntara zitanu zagutse. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mwidonido rero rya akino kiganiro. Akaririmbo nakumugwi Young Famous kitwa ukutamenya akugwaruka ni nkingi mbi mu gihugu. Na cyane bino biganiro tubakorera tubagira ibi nabiriya amateka y'abantu canke amateka y'ibihugu kanaka, ni kugira ugwaruka mwebwe ugwaruka mumenye byinshi, kuko utamenye ibintu byinshi nayo abari nkingi mbi mu gihugu ceza c'u Burundi canke ku muntu wese w'umunyagihugu ciwe yoba yumva runo rurimi turiko turakoresha. Ukutamenya kugwaruka karirimbwe n'abari bagize umugwi Young Famous. Umugwi Young Famous akaba ari mukaba mwibuka wari ugizwe n'abantu benshi batandukanye. Nanje nkaba narigeze kuba ndi chef w'umugwi Young Famous. Reka rero tuje mu kiganiro nyezina acuno munsi. Igihugu c'u Burundi cyahora kigizwe n'intara 18 ariko mu mwaka wa 2025 kikaba ari igihugu kigizwe n'intara zitanu, intara zagutse. Izo ntara nazo akaba ari intara ya Gitega. Intara ya Gitega ikaba iri hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi. Hakabaho n'intara ya Bujumbura iri mu burengero. Hakabaho n'intara ya Butanyerera. Intara ya Butanyerera nayo murazi iyo iri mu buraruko. Hariho n'intara ya Buhumuza nayo ikaba iri mu buseruko. Kacabaho n'intara iri mu bumanuko, intara ya Burunga. Rero nkuko narimejeje kubibabwira, reka duhere ku ntara ya Gitega, intara iri hagati y'igihugu c'u Burundi. Ndakwibutse yuko intara ya Gitega uyu munsi ariyo ntara ari capitale ya politique y'igihugu c'u Burundi. No kuvuga
intara ya Gitega ni umugwa mukuru w'igihugu c'u Burundi, capitale politique y'igihugu c'u Burundi. Intara rero ya Gitega ikaba igizwe n'amakomine 9. Ayo makomine nayo hakaba hariho Commune Bugendana, hakaba hariho Commune Mwaro, hakaba na Commune Muramvya, hariho na Commune Karuzi, hakabaho Commune Shombo, Commune Gishubi, kandi hakabaho na Commune Nyabihanga, ni Commune ya Kiganda. Izo nizo Commune 9 zigize intara ya Gitega, capitale politique y'u Burundi. Reka tuje ku mugwa mukuru w'ubutunzi aho twita i Bujumbura. Intara ya Bujumbura nayo mbega yoba igizwe n'amakomine angahe? Intara ya Bujumbura nayo ikaba igizwe n'amakomine ashika kuri 11. Nukuvuga hariho komine ya Gwibaga, hakabaho komine Mugere, ku Mugere ni hajya, hakaba hariho na komine Ntahangwa, hakabaho komine Mukaza, hakabaho na komine Bubanza, komine Cibitoke, komine Muhuta, hakabaho na komine Mugina, komine Bukinanyana, hakabaho na komine Mpanda, hamwe na komine Isare. Izo ni komine 11 zigize intara ya Bujumbura, capitale économique du Burundi. Nukuvuga ubuherutse nari nababwiye intara ya Bujumbura ukuntu nayo yifashe, ukuntu yubatse, aho itumbereye. Rero ukaba utari bwumve icyo kiganiro, uraja mu biganiro twakoze ubuherutse, narababwiye amateka y'intara ya Bujumbura, ndanababwira n'amateka y'intara ya Gitega. Ibyo byose n'ibiganiro twakoze byaciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Peaceful Entertainment and Media. Reka tuje mu yindi ntara yagutse, intara ya Butanyerera. Intara ya Butanyerera nayo ikaba ari intara iri mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi. Intara ya Butanyerera nayo ifise amakomine 8. Nukuvuga hariho komine Kayanza, hakabaho komine Kirundo, hakabaho na komine Ngozi, hariho na komine Tangara, hakabaho na komine Matongo, hakabaho na komine Busoni, komine Kiremba, hakabaho na komine Muhanga. Izo ni komine 8 zigize intara ya Butanyerera. Intara ya Butanyerera nayo ikaba iri mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi nkuko nari nabivuze. Reka nze turabe intara ya Burunga. Mbega intara ya Burunga nayo yoba iherereye mu gihugu c'u Burundi. Burunga ni intara yagutse, intara iri mu bumanuko bw'igihugu ciza c'u Burundi. Iyo ntara nayo ikaba igizwe n'amakomine yagutse, amakomine agera kuri 7. Hakaba hariho rero komine Bururi, hariho komine Makamba, hakabaho na komine Rutana, komine Rumonge, komine Nyanzarake, komine Musongati, hakacabaho na komine Matana. Izo ni komine 7 zigize intara yagutse, intara ya Burunga. Reka twumvirize aka karirimbo ukutamenya akugwaruka gatoya, ndaje nce ndababwira ikomine ziri mu ntara ya Buhumuza, nazo ndababwire izarizo. Kutamenya kugwaruka ni indirimbo yateguwe n'umugwi Young Famous. Akaba ari indirimbo yigisha ukuntu ugwaruka rukwiye kumenya na cyane ivyerekeye ubuzima bwa none, na cyane kumenya igihugu ucago. Rero bandanye mwumviriza, reka tuze ndababwire intara ya Buhumuza. Intara ya Buhumuza nayo
ikaba igizwe n'amakomine agera kuri indwi. Hakaba hariho ikomine ya Butaganzwa, hakabaho na komine Butihinda, hariho na komine Gisuru, hakabaho komine Muyinga, hakabaho na komine Gisagara, komine Ruyigi hamwe na komine Cankuzo. Izo ni komine ziri mu ntara ya Buhumuza, intara yagutse iri mu buseruko bw'igihugu c'u Burundi, intara ihana urubibe n'igihugu ca Tanzania. Rero izo nizo komine zigize igihugu cacu ciza c'u Burundi guhera muri no mwaka w'ibihumbi 2025. Ni komine 42 zigize igihugu c'u Burundi, zikaba ziri mu ntara zitanu zagutse ziherutse kwemezwa muri uno mwaka nyene turimwo umwaka w'2025. Mwibutse rero yuko bino navyo ari ibintu vy'ingirakamaro umurundi wese ategerezwa kumenya intara zigize igihugu c'u Burundi, akamenya n'amakomine agize igihugu c'u Burundi ari muri izo ntara zitanu. Rero nkuko nayemereje kubabwira, uyu munsi mu Burundi hari intara zitanu, hakabaho na komine 42, tukaca tuza mu mazone. Mbega muribaza muti amazone nayo ari muri izo komine na mazone angahe? Ico ni kiganiro ngiye kubategurira, ndababwire neza na neza amazone ari muri aya makomine. Ngira ngo kubera n'amazone menshi nzobabwira amazone ari mu ikomine imwe, kubera ikiganiro coca kibana kirekire uboza usanga kiciye kinabarambira. Rero reka ndababwire igitigiri c'amazone ariho uyu munsi. Uyu munsi mu Burundi dufise amazone ashika ku 451, 451 zone ziri muri izo komine 42 zigize igihugu c'u Burundi, nazo zikaba ziri mu ntara zitanu zagutse. Ariko ndababwira n'igitigiri c'amakorine canke imisozi, korine do Rusasuma hamwe n'amakaritie ari muri izo zone ziri muri izo komine 42 kandi ziri muri izo ntara zitanu zigize igihugu c'u Burundi. Ayo makorine do Rusasuma nayo hamwe n'amakaritie kaba ari 344, ni kuvuga hari ikorine et quartier 3044 korine do Rusasuma et quartier. Nivyo rero nari bateguriye ivy'uno munsi, nari nabateguriye kugira ngo ndababwire mumenye amakomine ari muri za ntara zitanu zagutse. Nca ndababwira n'igitigiri c'imisozi n'amakaritie, ndababwire n'amazone asanzwe ari muri izo komine. Sikoroge rero nije nari nabategunganirije kino kiganiro, ndabasezeye nawe utaha mu kindi kiganiro. Ariko ukaba utari bwagire subscribe kugira ngo ushike mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Uraza no kugira like kugira ngo uzohora ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Partage ku bantu benshi bashoboka kugira ngo umurundi wese ahari ahava akagera nawe amenye amakomine agize igihugu ciza ciwe c'u Burundi. Uraza no gushiramwo commentaire tubwire ukuntu wumvise na kino kiganiro. Rero ndabasezeye nawe utaha mu kindi kiganiro kizokurikira. Thank you.